Bamwe mu bigisha n'abayobozi b'amashure mu buyobozi bw'indero mu ntara ya Bururi bagiriza uwujejwe indero muri iyo ntara ko abaturubika akanabatera ubwoba ku buryo ngo atawucutsa agatima ko kubaza ikibazo mu gihe yatunganijwe inama. Isoko ryacu mu bigisha rivuga ko iyo nyifato igaragaza intwaro y'umukazo. Depeye atwaza umukazo ashobora kugirisha inama akayitumira saa 3 kaza guhera isaha 9 canke isaha 10. Hasanzwe hariho ingorane zo kwiyunguruza kubera igitoro. Hagize umuyobozi ashika yacerewe, uwakirukanye amuhagurutsa muri sare akamubwira amajambo yo kumira umutima, ariko aravuga wenyene nta muyobozi yubahuka n'umwe ngo aradugije urutoki ngo arabajije ikibazo. Antoine Nsabiyumva arongoye igisata c'indero mu ntara ya Bururi ngo arahonyanga amategeko mu kugena bamwe mu bakozi mu mabanga. Akarorero gatangwa nakajanye n'igenwa ry'abajejwe ivyigwa ku mashuri abiri yisumbuye yo muri iyo ntara. Hari amashuri ya Sokonvasi bitegekanijwe yuko bapropose abadirecteur n'abaprefe, ariko nk'ubu agize iminsi ariko arayanoma abaprefe bitisunze amategeko, gaca usanga nko kw'ishuri kanaka ya Sokonvasi Pentecôtiste yazanye abaprefe b'abakatolike, yumva nko kuri seminari raro aho yakuyeho uwarahe w'umuporoti agashiraho umukatolike. Twovuga nko kuri seminari Karindi hari umwanglikana kandi ari Sokonvasi Pentecôtiste, twagira tuti yo kwisunga amategeko. Iyo nyifato Antoine Nsabiyumva ngo yoba yitumwa nuko yoba ashigikiwe n'umushikiranganje w'indero. Abo bigisha n'abayobozi b'amashure bagasaba ko umuyobozi w'indero mu ntara ya Bururi yo kwisubirako. Ako kajagari rero yoba gakora yisunze ko atawumukomakoma ko ari mu mugambwe. Hari n'amakuru yadushikiye avuga yuko yoba akingirwa ikibaba na ministre de l'Education, yoba ari pare wiwe, ari naco coba caratumye harabayeho ihindurwa ry'abadepeye. Mugabo we wamaze kubarokondora ingero inshuro zishika zibiri, hama agacagaruka akavyigamba muri sare ariko aragirisha amanama abadirecteur ngo muzakwama mumbona ngaha. Rero turasaba ku neza y'akazi yuko uwo mutegetsi yokwisubirako. Mu ruganda rwa RPA twasubiye kugerageza kurondera uwujejwe indero mu ntara ya Bururi, ariko ntaco yashimye kubivuga ko. Mu makuru azokurikira tuzobabwira ibijanye n'ibiturire yagirizwa cane cane biciye mu guhindurira abigisha aho bakorera.